uno munsi abantu benshi bari mu rugo aho bamwe gusenga abandi batashoboye kugenda kubera kino kiza coronavirus bari mu rugo. Ubu ni wa munsi, ubu ni wa mwanya twama dukoranira hamwe kuno mwanya kugira ngo dushobore kumva ubutumwa bw'Imana buvuye mu bakozi b'Imana batandukanye. Nk'uko musanze mubimenyereye rero, uno munsi hano muri studio turi kumwe na Pastor Damian. Nk'uko musanze mubimenyereye, umwanya aragiye kuduha ijambo ry'Imana yadutekereye kuno munsi. Mwebwe rero muriko muradukurikirana kuri Facebook Live hamwe na YouTube, turabasaba kugira share kugira ngo ubutumwa bwiza bubone gushika kuri benshi. Turashima rero kandi n'ababandanya kugira subscribe kuri YouTube, mubandanye kugira subscribe kuri YouTube kugira ngo ibizoza bibera hano mu studio Kwizera 90 TV bidoze bibashikira bitagoranye. Kandi turafise n'ikiganiro c'abana kizoza kibera kuri YouTube kugira ngo abana bashobore kwigishanya no gukeburana utuntu n'utundi. Uyu ni studio Kwizera 90 TV irashobora kuguha umwanya kugira ngo uvuge ubutumwa uganire n'abantu kw'isi yose kugira ngo bashobore kumva ubutumwa bwiza buvuye kuri wewe. Eka nawe nimba urugwaruka ukaba ufite ibintu ushobora kubwira urugwaruka kandi ubona yuko ushobora gusangira no gwaruka, urahawe kaze hano muri studio yacu kugira tuguhe umwanya kugira ngo ushobore kuganira no gwaruka. Kuri no mwanya rero tugiye kuganira n'umukozi w'Imana wacu ari hano, eka tumuhe umwanya ashobore kuganira namwe, hanyuma mubandanye kugira share kugira ngo ubutumwa bwiza bushobore gushika kuri benshi. Murakoze Pastor Damian, turaguha umwanya muganire n'abantu bariko baradukurikirana hano kuri TV yacu, hanyuma babone guhezagirwa. Karibu. Mana shimwe. Amen. Turabamukije mwebwe mwese amahoro y'Imana. Turabamukije mwebwe mwese amahoro y'Imana. Hanyuma turanezerewe cyane, turafise iteka ntangere ryo kubona tugiye ubuntu gushika kuri uyu mugoroba wa none nk'uyu kugira ngo twongere tuyage n'abantu b'Imana ivyo urugendo rwacu rwo kuja mu ijuru, tuyage n'abantu b'Imana ishimana ivuga ku bantu bayo. Rero kubw'ivyo turabahaye kaze kugira ngo mwese iyo muri hirya no hino, muri Australia, muri Canada, abari aho muri hose mushobora kutwumva. Akanya n'ubuntu bw'Imana tugiriwe, kandi nawe n'ubuntu bw'Imana ubwiriwe kugira ngo akanya nkaka ko kuba nkaha kugira ngo tugire kwibukanya ijambo ry'Imana, twumva ijambo ry'Imana ico bitubwira. Hanyuma ijambo ry'Imana ritubwira iki? Hanyuma turabaza Bibiliya. Hanyuma reka dusenge Imana mbere tutaratangura. Mana Nyagasani, Mana mwenye w'isi n'ijuru, turi imbere y'amaso yawe mu mwanya, turagushimiye cyane kugira neza kwawe kwishi. Turagushimiye kuko ari we wemeye kugira ngo nk'izi saha tuhabe. Hari benshi mu magana menshi y'abantu uyu munsi bazindutse bakomeye, ariko bageze ku mugoroba bitakunze. Suko twari beza cyane, ahubwo n'ubuntu bwawe twongera umwanya nk'uyu kugira ngo twongere kwibuka ijambo ryawe, ico ritubwira n'ico ridukebura. Mana nyir'ingabo, uyu mwanya twongeye kuvuga ngo manuka kubana natwe, manuka twegera
nitwe twenyene ariko izina ryawe rihabwa icubahiro. Marayika ashinzwe kila muntu amanuke mana atanguza iteraniro kandi atanguze ikiganiro, kandi buri muntu wese amuhagarikire kugira ngo abashe kumva no gutahura. Mana yacu turazi sekibi shetani ko akamaro kiwe barukubuza abantu kugira ngo ntibatahure, kandi kumva ugatahura nibyo ngirakimazi. Mana nyene icubahiro, dusabye umuriro w'Imana umanuke gukwigiza, umanuke kubomora, umanuke gusenyura ibihome byose bya satani, kugira ngo ijambo ryawe rigiye kurengana ribashe gupenya imitima y'abantu bawe bakwifuza. Mana hanyuma natwe tugirire ikimazi ubwa mbere, hanyuma rigire ikimazi n'abantu bose bagiye kuryumva. Urakoze kuri hamwe natwe kandi kubiteguye kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma ijambo tugiye kuyagako, turi kuyaga ku ijambo rivuga ngo imburi. Imburi ni ukuvuga ko ijambo rivuga ngo uvugishwa n'Imana uko akwiye kuba imburi. Umuvugishwa n'Imana uko akwiye kuba imburi. Hanyuma tuvuge gatoya kujanye imburi. Imburi ni ukuvuga ko abandi bavuga ngo hari imburi iva mu ijambo kubura, hanyuma hashobora ngo imiburo. Imiburo ni ijambo riteguwe gutangwa ku muntu, hanyuma cyane ku bantu. Kubw'ivyo turabona ijambo imburi ryarabonetse kuri Ezekiyeli, turabona ijambo imburi riraboneka ku mukozi w'Imana yitwa Yona, aho yagenda kuburira abantu b'i Nineve. Hanyuma muribuka yarababwiye bijanye no kubaburira kuko Imana yari yamutumye. Arababwira ati hasigaye iminsi 40 Nineve bakomvoka. Turi kuvuga ngo ijambo imburi ni iki? Imburi ni ijambo umuntu atuma hanyuma akagenda kubwira abantu, hanyuma ni ijambo rigabisha abantu. Hari ikintu bishobora gushika, hari ikintu gitegerezwa kuba imbere y'uko iyo mburi, inyuma y'uko iyo mburi ibirengana. Hanyuma rero mwene gutanga imburi akifuza kugira ngo aburire abantu ntihagire ikintu gishobora kubashikako. Urugero, hari ahantu hari kubera intambara, daba hari ahantu haje ikirura, hari ahantu haje intambwe, none intambwe ntimuce mw'iyo nzira kubera twabonye ko intambwe yabambye mu nzira. Nuko abandi bakabona ikintu giteye ubwoba, bakaba bati hari ahantu urashobora kuharonka ingorane, none ntuceyo kuko twabonye ko uwojayo yoronka ingorane. Hanyuma inagomba kuvuga ngo imburi rero tusikukirwe gatoya canke twibyibuke, ndazi turabizi benshi. Imburi rero nashaka kuvuga ngo imburi ni ijambo riva ku muntu rija ku wundi, ariko rishaka kuvuga ngo imbere hari ingorane abantu biyubara. Hanyuma rero kubw'ivyo turabe ijambo ry'Imana Ezekiyeli 33, turabe ko tugomba kuyaga mu kanya gatoya tugiye kwa kumwe namwe. Hanyuma rero ijambo ry'Imana ntabwo riba rito, kuko rizoringana kose uryakire uriho ikibanza, hanyuma rirashobora kukugirira ikimazi kandi rirahindura byinshi mu buzima bwawe. Imana yashishimye. Amen. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Uhoraho ryanje ko riti, mwana w'umuntu uvugane n'ubu bwoko
uvugane n'ubwoko bwanyu ubabwire uti niyatera igihugu inkota abantu bo mu gihugu bakirobanurira umuntu muri bo bakamushyiraho kubabera inderetsi, uyo yobona inkota ije iteye igihugu akavuza inzamba ngo aburire abantu, nuko uwo kumva ijwi ry'inzamba wese agakina ku mburi, inkota ikaza ikamugabura, amaraso yiwe azoba ku mutwe wiwe ubwiwe. Yumvise ijwi ry'inzamba ariko yakinye ku mburi, amaraso yiwe azoba kuri we, ariko yaba yarumviye imburi yokijije amagara yiwe. 6. Ariko iyo nderetsi niyabona inkota ije ntivuze inzamba abantu ngo baburirwe, inkota ikaza ikagira uwo igahura muri bo, uwo azoba agahuriwe mu biga bitanu byiwe, ariko amaraso yiwe nzoyarondera kuri iyo nderetsi. Niko nawe mwana w'umuntu nagushiriyeho kubera ab'inzu ya Isirayeli inderetsi, nuko wumve ijambo riva mu kanwa kanje ubanyihanangirize. Imburi ninabarira umunyabyaha ndi ewe munyabyaha ntuzobura gupfa, nawe ntugire icyo uvuga cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu ngeso ziwe. Uwo munyabyaha azopfira mu biga bitanu byiwe, ariko amaraso yiwe ni wewe nzoyaronderako. Yamara niwahurira umunyabyaha iby'ingeso ziwe ngo ahindukire azivemo, nawe ntahindukire ngo azivemo, azopfira mu biga bitanu byiwe, ariko weho uzoba ukijije ubugingo bwawe. Nuko rero mwana w'umuntu ubarire ab'inzu ya Isirayeli uti musigaye muvuga muti ibicumuro byacu n'ibyaha byacu biri ku mitwe yacu kandi duhondobereye muri byo, none twoshobora dute kubaho? Ubabwire uti ndahiye uhoraho kwanje niko umwami uhoraho agize, sinimbarwa n'umunyabyaha apfa atari uko yohindukira akava mu ngeso ziwe akabaho. Enda nimuhindukire mugaruke muve mu ngeso zanyu mbi, niki gituma mugomba gupfa yemwe ab'inzu ya Isirayeli? Nuko rero mwana w'umuntu ubarire ab'ubwoko bwanyu uti ubugororotsi bw'umugororotsi ntibuzomukiza ku munsi w'ibicumuro byiwe, n'ibyaha by'umunyabyaha ntibizomwica ku munsi azohindukira akava mu byaha byiwe. Yamara umugororotsi umugororotsi ntazoshobora kubeshwaho nabwo ku munsi azocumura. Tugarukize ngaho. Amen. Haleluya. Rero twavuze imburi, uburyo imburi ni ukuvuga ngo uyu ni Ezekiyeli atuma n'Imana imwereka gutuma igashira abana ba Isirayeli kugira ngo bahindukire
ni ukuvuga ngo hari igihe bavuye mu murongo w'Imana ibagombako. Hanyuma kubw'ivyo Imana twaravuganye canke twaba tuvugana yuko burya Imana ikunda abantu hanyuma ikanka icaha cabo. Ni ukuvuga rero ntishobora gukora ikintu itabanje kwiba akabanga abantu bayo. Irakunda abantu ngabo ikanka icaha cabo. Hanyuma nico gituma iyo hagiye haze ikibi, iyo ububi bureze, habanza kubaho Imana kurungika umuntu mu buryo bw'ijwi ry'imburi kugira ngo akebure abo bantu, irabe ko bokwikebuka. Hanyuma kubw'ivyo, ariko iyo hatabaye kwikebuka, niki gikurikira iyo hatabaye gukebuka? Ni ukuvuga ko hatabaye gukebuka, nta kabuza ico cyateguwe gitegerezwa gushika. Nuko kubw'ivyo murazi yuko ibyago bikunda kuza iyo abantu banangiriye umutima. Mu gihugu ca Egiputa, Farawo anangira umutima, haza ibyago 10 yatejwe. Hanyuma kugira ngo agire gute, arabe ko yokwikebuka. Nuko kubw'ivyo, hari igihe icyago gishobora kuza kugira ngo wewe kigukure muri wa munezero hamwe wari wiyibagiye, wongere ugarure ivyiyumviro urariyure. Kuko murazi yuko igihe kiza gishika, abantu bakaba mu munezero bakibagira iyo bari. Umunezero ukabatera ingufu nyinshi, umunezero ukabatera ubutunzi, bukabatera kwibagira ko hari uwo bashizeho, bagasigara bibona ko ari bo banyenkomezi, bagasigara babona ko ari bo bashoboye, bagasigara babona ko atagishobora kubananira. Uko niko bimeze. Hanyuma abana b'abantu niko bimeze. Abana b'abantu bubaka umunara w'Ibabeli, baca baravuga ati barabona kumenga nta kindi kintu kizoshobora kubayiganiza nibamara kubuzuza. Ariko bivanye nuko baca babona ko bakomeye cyane, kuko bariko barakora ibihambaye. Nuko kubw'ivyo abana b'abantu niko ivyiyumviro byabo byabameze. Ariko igihe cyose Imana irakora gute? Ikora kuzana imburi ku bantu kugira ngo bikebuke, bahindukire, barabe iyo bari niyo bavuye. Imana yashimwe. Hanyuma rero uyu Ezekiyeli atuma ku bwoko bwa Isirayeli, arababwira ati nateza inkota mu gihugu, abantu bakishakamo umurinzi wo kubagira inama. Nuko niyabona inkota ije, uwo murinzi akabona inkota ije, ntagire icyo akora cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu byaha byiwe. Ni ukuvuga ngo inkota iraje nta kabuza, kandi iyo nkota niyaza izogabura abantu kuko aco cyayizanye. Ariko niramuka yigabuye umunyabyaha, kubera yuko wa murinzi atagize icyo akora, kandi naramuhamagaye kugira ngo abashe kubwira abantu, kuburira abantu rubanda ruhunge, akabura icyo akora cyo kubabwira. Ni ukuvuga ngo iyo nkota izogabura abantu, ariko amaraso yiwe y'abo bantu nzoyabaza iyo nderetsi, kuko yabaye inderetsi, hanyuma ntigire icyo ishobora gukora. Nuko mbiburira abantu banke cyangwa bemere. Hanyuma rero ati nagushiriyeho kubaho umurinzi wa Isirayeli, nuko babwire uti umunyabyaha n'inteza, nuko umunyabyaha ibyaha by'umunyabyaha ntibizomwica umunsi azogira gute, umunsi azoyindukira akava mu bibi vyiwe. Ariko umunyabyaha niyishimira ibyaha vyiwe, ni ukuvuga ngo ntabwo bizamukiza ku munsi azocumura, ntibizoshobora kumukiza. Ibyaha by'umunyabyaha ntibizomwica umunsi azohindukira akava mu byaha vyiwe. Hanyuma nuko ubugororotsi bw'umugororotsi ntabwo buzomukiza umunsi azova mu bugororotsi agasubira gucumura, akagenda gucumura. Ni ukuvuga ngo ubugororotsi buzogukiza igihe wabugumyemo. Hanyuma ibyaha by'umunyabyaha bizoreka kukwica igihe watandukanye nabyo. Imana yacu itugirire neza. Nuko rero ati ntegereje inkota mu gihugu, abantu bakishakamo umurinzi wo kubagira inama icyo ukwiye gukora. Genda ubwire abo bantu, utange imburi, abantu bumva imburi barashe guhunga, kuko inkota yoyo yiteguye kuza. Hanyuma inkota iza ryari? Iza muri cya gihe ibibi
bikaba byinshi ni ukuvuga ngo imana ikunda umuntu ariko ikanka icyaciwe. iyo abantu biyibagiwe bagakora ibyaha birengeje urugero bibabaza imana, kuko aho imana yagushize ntabwo yagushize muri rwa ruhande rw'ibyaha, ahubwo yagushize muri rwa ruhande rukubwira umugororotsi rwikwishimira. imana itugire neza. muribuka muri edeni adamu na eva bari muri edeni, imana yarabanezererwa cyane kubera yuko igihe batari bwacumuye bakora icyaha, hanyuma ikabanezererwa igihe cy'akayaga ka nimugoroba ikagenda kubatemberera, hanyuma bakumva imirindi nabo bakishima. ariko bamaze gucumura batangura gutinya, bagenda kure ya mirindi ntibabakiyumva. kubera iki? bamaze kugenda kure. rero imana ntiyanezerewe kubera bamaze kuva mu kibanza yabashizemo. nuko rero ibyaha, imana irakunda umunyabyaha ariko ikanka ishakiwe akora. hanyuma rero kubera yuko itagomba kwaguma mu cyaha ciwe cyangwa bapfira mu cyaha ciwe, niyo mpamvu habaho gutanga imburi mbere yuko habaho ikintu, habaho inkota mu ikorekazi kawe. nuko nshuti y'imana, hanyuma iri jambo naryo rishaka kuvuga iki uyu munsi? ku Isirayeli bavuga ngo nibahindukire bave mu byaha, bareke mu bibi, bareke gupfukamira igishushanyo, bareke gusenga imana zitari zo, nuko bareke ubugararike, bagende neza, bubahe imana, bayikorere, bahagarare mu muco, bagende mu muco nk'uko ibagomba. ariko noneho imana kubera intumbero yayo yari ifise cyangwa yari bafise, kuko atariko bagomba kugenda, hanyuma imana ifata umwanzuro wo kubabwira kugira ngo bahindukire bave mu ngeso mbi, bakire, ijisho ryayo ribabone neza. imana yashimwe. hanyuma kubw'ibyo bishaka gusigura iki? natwe urashobora kuba none abisirayeli ko babwirwa uyu munsi, none nibazi Isirayeli kurabwira? oya, siko biri. uyu munsi abisirayeli ni ukuvuga ngo barabwirwa kino gihe, hanyuma y'amajambo y'imana ni ukuvuga ngo iri sezerano rya mbere, ni ukuvuga ngo bitwibutsa ibyabaye ku bantu bagera. kwanza twebwe turafise amahirwe, kuko bajya abantu ba mbere ibyababayeho, iby'imana yabagayako, ni ukuvuga ngo twebwe natwe biduhumura amaso yo kubona icyo imana burya yanga. ni ukuvuga rero twebwe turafise amahirwe gusumba abanyabantu ba mbere. hanyuma kuko twebwe turabona iyo turiko turasoma iyo tutona isezerano rya mbere, tuza kubona dusanga abantu ba mbere n'iki imana yabagayako, n'iki imana yabagaya, n'iki imana yabashima. ni ukuvuga rero imana yabagaya iki? yabagaya kutahagarara neza, yabagaya kudahagarara mu bugororotsi, yabagaya kwivanga n'ibigirwamana, yabagaya gusenga imana zitari zo z'ibiti n'amabuye. hanyuma ibyo niyo byabagaya. hanyuma rero uyu munsi none imana yogaya iki ku bantu? uyu munsi imana iragaya iki ku bantu? imana yacu itugirire neza. amen. itugire neza. turabe Abagalatiya 5. hari ibikorwa abantu bakora atari byiza bigatuma abantu bajya gute? abantu bahagarara mu mwanya itabagombaho. hanyuma kubw'ibyo bigatera imana umubabaro. y'imana ibabaye n'iki kiza, itegura igihano kuri abo bantu. hanyuma uyu munsi turi hehe? natwe tubanze turabe neza nimba koza igihano cyangwa igitoza. imana itugire neza. amen. turabe Abagalatiya, turasoma Abagalatiya 5 ku murongo wa 19. kandi ibikorwa by'akameremere kacu biramenyekana, nibi: ubushakanyi, ibihumanya, iby'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya, ibice, igono, kuborerwa, kudandahirwa n'ibindi bene ibyo. ibyo ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana.
ariko ibyo mpwemu yama ni urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta byagezwe bibibuza. Kandi aba Kristo Yesu babambanye akameremere kabo n'ibyo gahamiye n'ibyo kifuza. Namba tubeshwaho mpwemu, tuyoborwe na mpwemu. Ntiwifate uko tutari, ngo twandurutsanye tugiranire ishyari. Amen. Nuko ijambo twavuga twari duhagaze kuri ijambo rivuga ngo nibihe bikorwa bibi uyu munsi natwe Imana yotugaye. Uyu munsi hariho ishari, hariho intonganya, hariho kwirema ibice, harimo gusenga ibigirwamana, gusenga ibishushanyo, harimo kwifata uko tutari, nukuba ingeso z'ubwoko butandukanye. Nk'uko musanzwe mubibona iyi minsi tugeze mu minsi igoye cyane. Abantu uyu munsi abana ntibumvira ababyeyi, abana ntibumvira ababyeyi babo, ababyeyi nabo barabaye, hari ababyeyi batubaha abana babo, hari ababyeyi bitwara uko bagomba, ngo abana ntibumvira ababyeyi. Nikiye kiboneka ko kibonekeza cyane uyu munsi abana bibereye mu isi, uvuga ngo nta mwanya bafise wo guha ikibanza ijambo ry'Imana. Kubera iki? Iby'isi nibyo bibabase. Hanyuma kubera ko bibabase mu buryo buhe? Bamwe bari kwambara ubusa, abandi bari guhindura imibiri yabo, barondera ubwiza. Imana yabagiriye nabi kuko ntiyabahaye inzobe, Imana yabagiriye nabi kuko ntiyabagize abazungu, none bagomba babyikorere. Imana yabagiriye nabi kuko yabahaye ingohe mbi, none yabahaye ubugohe buto, none bagomba kurya binini bibonekana. Noneho niyo mpamvu bagenda mu masaro kubirondera babishireko, nukubera byose babikurako. Imana yabahaye inzara zabo zabaye mbi, none yabagiriye nabi. Imana nta bwenge igira, iza kubaha ibitari byo, none babirondera ibindi bashireko nziza. Hanyuma kubera iki baragomba gukosora Imana. Bishaka kuvuga iki? Ntabwo bafise umwanya wo kubaha Imana, ntibafise umwanya wo gushima ibyo yaragiye, ntibafise umwanya wo kubungwa nuko yaragize. Hanyuma kubw'ibyo nuko ati ninabwira inteza inkota mu gihugu. Hanyuma abantu bakishaka murinzi wo kubagira inama, niyabona inkota icyo uwo murinzi akanga kugira icyo avuga ngo aburire rubanda rukunge, inkota izoza igahura abantu, ariko nta kabuza izobagabo, ariko bazogaruka mu bibi bye. Ariko murinzi uwo mubiri nzomubaza amaraso y'abantu nzoyabaza. Hanyuma kubw'ibyo bishaka kuvuga iki? Wewe mukozi w'Imana, niba Imana yagutumye, ukabona Imana yaguhamagaye ngo ubwire abantu, vuga n'ijwi rirenga abantu bumve ikibi, vuga n'ijwi rirenga abantu bumve icyiza, vuga n'ijwi rirenga abantu bahunge ikibi, vuga n'ijwi rirenga abantu baregere icyiza, bakurikire icyiza. Hanyuma nibanka ni ukuvuga ngo inkota izoza. Uyo muntu ariko aragaya Imana uko yamugize, ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ryamwambariye yuko ngo agiye guhigura n'uwo muntu yitwara uko yiboneye. Ni ukuvuga rero ijambo ry'Imana ngo agiye guhigura n'uwo muntu yitwara uko yiboneye. Uwo muntu ariko agenda ayitwara uko yiboneye, yihindura. Uyu ejo yabaye urupfu, ejo yabaye icyatsi, ejo yabaye umweru, ejo yabaye umukara. Ni ukuvuga ngo ntanyuzwe n'uko Imana yamugize. Hanyuma kubw'ibyo yibereye ngaho, hanyuma icyago kiraje. Niba imburi yaribwiwe akanga kumva, akanga guca bugufi, gushyira bugufi Imana, ni ukuvuga yuko inkota izoza. Ariko amaraso wa murinzi kuko yaguze ntacyo azobazwa kujya murinzi, nuko azogaruka mu bibi byiwe, kandi umurinzi yaragiye kumuburira. Nuko abantu bati Imana yatugiriye nabi, aba yatuhaye ingohe, ntabwo yaduhaye. Imana yatugiriye nabi, yaduhaye iminwa yirabura, none rero reka turondere dushyire ku bindi bintu. Bakarondera byose basakuma, kandi uzorarya myanya bamara bariko bararondera ibyo basakuma ngo bishireko. Kubw'ibyo
bitwara umwanya muniniya, ariko n'uyuhe mwanya niye minota uha Imana kugira ngo ibashe kubona ko nayo yerekeje ku mutima kwa igikorwa yakoze ko kubumba no kukurinda. Isi ikomeye yagushizeho, ijuru ni ryayo, hanyuma ibiriko ku isi byose bivuze kuboko kumwe gusikagorora ukuboko byose birahinduka. Hanyuma none ibyo wigira ni biki? Imana ikubabarire cyane nshuti y'Imana. Iri jwi nababwiye ati ni ijwi ry'imburi, kuko uyu Ezekiyeli ni ijwi ry'imburi. Aravuga ati ninteze inkota mu gihugu abantu bakishakamo umurinzi wo kubagira inama, nuko nabona inkota ije nta gice ashobora kuvuga, inkota izoza ikakubona. Hanyuma inama yagiriwe haruguru yavuze ngo nuko ibyaha by'umunyabyaha ntabwo bizomwica umunsi azohindukira, ntibizomwica umunsi azohindukira akabivamo, ariko kandi ubugororotsi bw'umugororotsi umunsi azobibamwo akabubamwo, ariko nyuma yaho akabireka, agahindukira akabireka, hanyuma akikorera ibyaha. Bwa bugororotsi bwa mbere ntabwo buzogaruka kumukiza. Ngo wagororotse igihe kirekire, niba wagororotse igihe kingana gute, mugabo bandanya kugororoka, kuko umunsi uzotimuka ukabuvamo ujya bugororotsi ntuzotwarurwako kandi ntuzogukiza nk'uko wagana. Imana itubabarire cyane. Nuko rero kubw'ibyo nshuti y'Imana, wewe mwigeme, wewe mugabo, wewe mugore, wewe musore, daba iyo uri nimba uri kurumva imburi y'Imana urabuhindukiye. Daba abantu benshi bagiye kure cyane, Imana irashavuye, ikiza cyaratera, uko abantu base kwiyana, uko abantu bagenda nabi, uko abantu bacita cyiyumvira Imana, bibereye mu byabo by'imibiri, mu by'ubutunzi, nibyo bibereyemo. Nuko kubw'ibyo Imana ikababazwa, kuko nta kibanza bayiha. Icyo Imana yashaka ku bantu nuko bayubaha, nuko bayihimbaza, nuko bayihimbaza, bagira ugatunga umutima uyihimbaza. Nuko kubw'ibyo Imana itugirira ikigongo. Ijambo ry'Imana riti ni gushaza kwayo ntabwo ari ukwigishaza, ugabaza kuraba ugasanga iminsi yose, ugasanga umutima wiwe nturi hamwe, ahubwo yibereye muri saro ngo arakumye yohindura. Ubwo umunsi ibyo yagitwaye muri saro, panga yatwaye muri saro ejo, yakuye muri saro ejo siyazosubizayo, kandi ejo bundi azoca agenda bamuhindurira. Nuko umwanya munini ugasanga umwanya wo gukorera Imana ntawo. Abapanga abaturo bategeka gutura, ugaturira Imana, ushima Imana. Ni ukuvuga ngo intumbero ku muntu ni ukugira ngo agire umutima ushima Imana. Imana yacu yaducubahira. Ijambo ry'Imana hariya muri Zaburi ya 50 haravuga ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa, nanjye nzogukiza. Izina ry'Imana Yakobo rihabwe icubahiro, n'iryari rihabwe icubahiro. Ni ukuvuga ngo hari gukijije utanga ishimwe. Hanyuma nimara gutanga ishimwe, abantu batimwa ko Imana ihagashya babyibuka, kandi abantu nabo batende gukiwe baca bongera nabo kandi bagakomezwa n'intege. None uwo mwanya utagufise, ahubwo ufise umwanya wo gusura amasare ngo baguhindure, ingohe zabaye nto, ingohe zabaye mbi, iminwa yaguye Imana yaguhaye mibi, none ugomba kuyihindura. Uraba ukuntu woyihindura, none ko uri urwanye n'urwana no kugira ngo uhindure imishatsi yabaye nabi, ngo imishatsi siyo yaguhaye, imishatsi itariyo, ngo reka y'abazungu. None mu by'ukuri umuntu n'iryari azohaga akagira umwanya wo gusenga Imana igihe wibereye nk'ibyo. Imana ikugirire neza. Rero abantu bamaze gutwara imitima yabo kure, bakayikuraho Imana bashaka, bakagenda aho bo bigomeye, Imana nayo ikavuga ngo oya, mbabajwe n'aba bantu, kubera ko icyo nabaremeye kwari kumpimbaza, none basigaye bagomba kwihimbaza ubwabo. Imana itugirire neza. Nuko Imana idufashe cyane. Umuntu ameze nk'uko, ni ukuvuga ngo ashaka kugereranywa na ingurube. Ingurube murayibona, ni ingurube iyo itabona, iyo imvura yanyagiye usanga imeze neza, usanga isawa, ariko imaze kuva ahandi, imvura imaze guhita, hanyuma ngo igende hamwe hari ibiziba, uza kuyiraba ugasanga yahindutse, ntushobora no kuyimenya ko yari yayindi. Nuko yokejwe imeze neza, kandi ishiriza kwituga ihejeje koga. Nshuti z'Imana, Imana yarabokeje, mureke kwituga. Imana yarabokeje, Imana yarabagiriye neza, mureke kwituga. Nimuba abantu mushima uko Imana yabagize.
shima uyo munwa yawe Imana uko yagize, shima amaso yawe n'izo nguko yazigize, shima umushatsi wawe wanatirere ko Imana yawugize. Bishime reka kuza kwiyongera kw'ibindi wiyongera kw'ibindi. Bishime nshuti y'Imana nuko Imana yakugize. Humanya Imana icyubahiro, humanya akanya Imana yakurondera mu mwanya ikwifuza bikakubona hejuru kubera yuko watwawe n'amasaha. Nshuti y'Imana abandi bari kugenda bambaye ubusa, Imana yarakwambitse wambaye impuzu zitobaguritse, Imana hajya inezerwa. Niba Imana yarakwambitse ikaguha icyo cyerekana icyo wambara, utegerezwa kwambara kugira ngo niza kukuraba ibone kuri gutanga ishimwe mu bandi, ko hari uyikurikira, ko hari uyisenga, hari ucuronga. Mugabo umworo yambara impuzu itabutse kuko atayifise. Mugabo nawe wifuza iyi umworo we bazoca yambaye iki? Imana ikubabarire cyane, Imana itubabarire. Ngomba ndababwire n'indenzi inkota mu gihugu abantu bakishakamo umurinzi wo kubagira inama, ariko nabona inkota ijya akanga kugira icyo avuga, inkota izoza kandi amaraso yiwe azogira gute? Azoba kuri uwo murinzi. Ariko nagira icyo avuga ni ukuvuga ngo amaraso yiwe azoba kuri k'umutwe wiwe bwite, azoba akijije amagara yiwe. Nshuti y'Imana, abakozi b'Imana, vuga ukuri Imana yabatumye, vuga ukuri. Kuko jewe sinzovuga ukuri ngo sinzohisha ukuri ngo nikubera kuzuzanira icacumi, kuzuzanira amaturo n'abashikana adafise ahagaze. Ni ukuvuga ngo Imana siyo iyishimiye. Usome muri Zaburi ya 50. Ni uko niba Imana zisingishaka ahubwo ishaka umutima uciye bugufi, umutima wihanye, umutima unyuzwe n'uwishaka. Imana itugire neza. Ijambo ry'Imana niwajyana ituro ryawe ubanza ukabona ko hari ikikurega, banza ukure ibyo byose bikurega, hanyuma utange ituro ryawe hano uri kugendera. Nshuti y'Imana, niba ibindi uriko biravuza induru, utange ituro. Reka kuri ibyo bintu bivuza induru hejuru yawe, utange ituro ryakirwe. Imana ikugire neza. Ni ukuvuga ngo niba uri kurakora ukaba urikora hejuru, abakozi bakakwemerera ituro ryawe, barakwemerera n'ibyo, mugabo umenye yuko ntaho biri kwandikwa ikigira icyo kimaze. Tunganya iby'Imana ikuza kw'induru, hanyuma utange ituro ryandikwe, hanyuma no mu ijuru uzorisange izo zawe zubakwe. Imana yacu igire neza. Rero kubw'ibyo ba hafi y'Imana, musore mukobwa ubaha ababyeyi bawe kuko ariyo bizoguhesha umugisha. Ariko nutubaha ababyeyi turazi baratanga impanuro ku bana babo, ariko abana bakagomba kujana no kwisi igenda, babona ibintu byo hanze, babona ibintu byo hirya no hino, bakagomba kubikapinga cyangwa kubyigereranyako, hanyuma bakagomba kugereranya ngo nabo babe nkabyo. Nibazi uko byaje, nibazi ujya muntu iyo yabifonze abikora abikuye, hanyuma rero nawe ukabyigereranyako ugapfa gukwe utabizi. Ntuzi abikuye, ntuzi uwimwigisha ngo abikore, ntuzi uwariwe. Nawe ugashuka ngo iyi niyo style nziza, iyi niyo terambere, ayo n'amaendeleo. Nturamenya neza yuko byagenze gute, yuwiga umwana kwiyumvira byatewe n'iki kugira ngo yiyumvire gukora gutya, byatewe n'iki kugira ngo yambare impuzu itabutse, byatewe n'iki kugira ngo yambare impuzu igaragaza ubwambure, byatewe n'iki kugira ngo atabwe impuzu itabuke, umushaka ugere mu mupando kuzogeza igihe azogaragaza ubwambure. Byatewe n'iki kugira ngo agende ubusa kandi yarambitswe. Hanyuma rero nawe ukabibona ukibaza ngo nibigezweho, ngo niterambere. Nta terambere ryo kugenda wambaye ubusa. Umugeni wa Kristo agenda yambaye, umugeni wa Kristo arikwiza, umugeni wa Kristo avuga yitonze, umugeni wa Kristo ntagenda yikwe ku maguru. Imana itugire neza. Niba Yesu Kristo yaradukoye akaduha amaraso y'igiciro, menya ko umugeni ukwiye kwambara nk'abageni, ukwiye kugenda nk'abageni, kandi ukwiye kunyurwa n'uko yakugize. Imana itugire neza. Imana itugire neza. Ngiri ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryiza cyane. Haleluya.
ijambo ry'Imana ni ryiza. Haleluya. Amen. Hanyuma Timoteyo aravuga ngo wa mbere 6:14 twegeje ngaho tuvuga tuti mu buryo bwo kubaha impanuro, nshuti z'Imana duhana impanuro. Nanjye nkeneye impanuro iva kuri wewe, nanjye nawe urakeneye kumva impanuro. Duhana impanuro twicarira aho Imana yaturonderera, ni ukugira ngo twamaze ishimwe ryaduhamagaye. Tuzoryamamaza mu buryo buhe? Mu kwicisha bugufi, mu kuyumvira, mu kumvira ababyeyi bacu, mu kumvira bene wacu bakuru bacu, mu kubaha. Dusubire ku ntambwe ya mbere, aho umwana yubaha umubyeyi akumva icyo avuze akagenda hamutumye. Imana tugire neza. Ziriya nkuru zose, byose ibimenyetso byose biboneka ko ari umugarariki, ni ukuvuga ngo byabonetse no ku bantu ba mbere. Icyaje kuvukamo habaye umumaraya, icyaje kuvukamo ni ukuvuga ngo bijya bihamagara umumaraya, kandi umumaraya umaze kuza butera kwirukana imigenderanire y'umuntu n'Imana. Murabizi muri Sodoma ukuntu byagenze. Mbere imigenderanire y'abantu bakoze iki cyatumye imigenderanire y'Imana itabandana? Mu gihe cya Nowa bakoze iki cyatumye imigenderanire itabandana? Ni ikihe cyakurikiye kubera kwanga ibyo bakora? Nshuti z'Imana, emera uko yakugize, wemere guhomba ibyo mu isi kugira ngo wunguke ibyo mu ijuru. Imana yashimwe. Ijambo ry'Imana riti nkore gute, umukozi w'Imana nkore gute kugira ngo ndabe ubugingo buhoraho, ukundishe uhoraho umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Ubwo ubwenge bwawe buri muri Salomo buri mu Mana. None wumva Imana iti ngomba nkunda bakunda abashaka mwete ngo bazombona, abashaka mwete mwa umwana wo uhayiza uzobona Imana yawe gute? Ko muri kiza cyangwa nakiza abantu bakabanga Imana ngo nidufashe wikiza ngo kiveho, ora urikura ko iki kugira ngo ikiza kiveho. Ko abakera babona iki kiza kije bakaja imbere y'Imana bagasenga bagasaba Imana imbabazi atahari ngo bavyavuye kuri twebwe, ahari twoba twagenze uko bitari, ahari twebwe byoba byavuye kuri cyo gituma Imana twimya amaso. Nuko imvura igafungwa, ijuru rikugagwa, hanyuma akagungu zikaza zikamara imbuto, hanyuma kubera bakibaza bati ibyo byose hari igihe byoba byatewe uko twagiye ko bidakwiriye, bagapfukama bakihana bagasaba imbabazi. Ninde mutari gusaba imbabazi kubugiye kuraba uza gusanga kwa kundi yaraje ariko abandanya kuba umwe yihindura abandanya kwihindura mu masarabanda. Imyanya yo guha amasa niyo miremire gusumba imyanya yo guha Imana. Nshuti z'Imana, ndagira ngo duhanurane, dukeburane, duhanurane. Imana yarabazanye bagira neza, arabayatwaye ikabakura muri za ntambara zikomeye, ikabajyana ahandi hantu, ikabaha ubuhungiro. Amara gatatu muyariho neza, ariko arajya neza, abaho neza. Mugabo inyifato irarengeje urugero. Imana ibabajwe n'ibyo muri kubaka. Mana tubabarire cyane. Ibuka wavuye, ugaruke ku ntango. Ibuka wavuye, umvira imburi y'Imana. Aba bantu ba mbere Imana icyo badayako niki gihe Imana yongaye, ugira umutima wo guhindukira iyo wavuye niyo kuraje. Nuko ubiterane urabibyakana. Imana yakiriye neza. Amen. Hanyuma kane Timoteyo wa mbere 6:14 ijambo ni ijambo ryiza ryo guhanura. Hanyuma ngo witondere icyagezwe, ntugire agasemba, ntubeko umugayo gushitsa kuguseruka k'umwami wacu Yesu Kristo, kuko azokwerekanwa mu gihe cyako n'inyabushobozi yonyine. Amen. Nuko ijambo nyamukuru haga hejuru, witondere icyagezwe cy'Imana. Mbere icyagezwe cy'Imana ni ikihe? Soma ukuvayo ibice 20 uzoza kubona icyo Imana ikubwira muri ibyagezwe. Imana ibaga Mose kugira ngo aho ibyagezwe abana b'Abisirayeli. Nuko ugiye gusoma, uza gusoma ibyo bitabo 5 bya Mose, uzoza kubona, uzosanga icyo Imana yagomba ku bantu icyo ari cyo. Nawe ukurikirane urabe icyo Imana ikugombako, hanyuma gukurikira icyo Imana ikugombako. Hanyuma ibyo abantu bariko baragira, ibyo abantu bataye Imana ureba ntukurikira
ukurikirane byo muri kuragomba iterambere niwajyana n'iterambere ni ukuba ukagumana n'isi nuko uzorya ugumanye n'isi uzorya tandukana n'isi umatane n'ibyiza tandukana n'ibibi umatane n'ibyiza amen imana yacu ishimwe nuko ngira ijambo ry'Imana haleluya Ezekiel 18 uzobona kuhasoma nimba umuvyeyi yakuburiye nimba wabana wuburirwa ntuvyumve umwana ntazozira ibyaha byase nase ntazozira ibyo umwana wiwe soma Ezekiel 18 hazokubarira neza ukuntu ibyaha n'umunyabyaha bizokwica wenyene nuko rero dusenga Imana kubwira ijambo ariko imburi twahawe twumvise ngo nimuhindukire yemwe bwoko bw'Abisirayeli niki gituma murinda gupfa ibyaha n'umunyabyaha ntibizomwica Musa azohinduka akava mu bibi amen ibyaha n'umunyabyaha ntibizomwica Musa azohindukira akava mu bibi nimuhindukire hindukira ava mu bibi genda mu nzira nziza Imana ikugombaho reka kwisunga iby'isi isi ikirashirana n'ibyifuzo byayo kandi ukora iby'Imana igomba niwazobaho ariko ukora iby'Imana itagomba ntabwo azobaho na gato ijambo ry'Imana ribaye ikabihana murabunyaga ibamba imyaka myinshi 100 ngo ariko ndazi abo bahimana aribo bazobaho nibo bazobaho urifuza kuba mu bubaha Imana urifuza kubaha Imana muzobe mu bazora ariko cyane se wifuza kurangana n'isi kugira ngo ube mu ruhande rw'abaho ntabwo ngora kwifuriza mwifuza ube mu ruhande rwo kubaha Imana muzobe mu mwanya bazora kuko abari mu ruhande rw'isi nk'abanezerewe bazogira umubabaro kuko umunezero bagize uzohinduka umubabaro kandi ntibazokwigera bibuka wa munezero bise umunezero bagize gira umubabaro hanyuma yo kumunezero Imana irahezereye cyane kubwira ijambo nshuti z'Imana tuyaze kuno mugoroba nababwiye ko ejo ry'inkeburo hanyuma kubw'ibyo Imana umwami wacu yabandanye kurishigikira no kuri hari kibanza no kurisiga amavuta yagira ikimazi amuja hose hanyuma bitwibutse uko dukwiye gukora uko dukwiye kumvira imburi uko dukwiye guhindukira tukava mu byaha tugaba manshi dusenge Imana niwaba uriho ukaba uriho tugire dusenge hanyuma urazi umuntu yamaze kwitunganya akihana acika icyaremwe gishasha birashobora gushika wagiye kure cyane kubera utabizi kubera ibigihiriri cy'abandi bantu abo abantu babonye bagenda ukagira ngo nivyo hanyuma ukacanga ngo Imana wawe yakiriye kumaze kuyakira kuko uri muri yasi yanduye uhura n'abandi nyene banduye hanyuma kubw'ivyo wicanga muri ivyo maze kwicanga utabizi kwisanga wamaze kuja waramaze kukwicanga niba byagenze nk'uko wahisenge nuko uyu mwanya nguhaye ikaze kugira ngo nawe ugarukire Imana wihane ubabarirwe kuko ijambo ry'Imana ritubwira iyo umuntu yihanye mu Bakorinto ba kabiri iyo umuntu 5:17 iyo umuntu yihanye baba yicagisha byakera byose babiheze ugomba kubyakera bihera fukama huri dusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti wewe rw'Imana se umwami wacu Yesu Kristo mutabazi wacu Mana yameho kandi zobarera kubaho mu izina rya Yesu Kristo uyu muntu yumvise ijwi ry'imboni akaba yemeye kuryakira ndakwinginze kugira ngo umugirire neza umwakire kandi Imana ibyakoze byose bitari byiza Mana yacu turasabye kugira ngo Mana ubyibagire wisibanganye Mana wisibanganye maze wongere kumwakira bundi busha ahinduka umwana wawe agende nk'uko ugomba yemere kunyurwa nuko wamugize kugira ngo uzoza kuza uzomusanga mugeni ashobora kukwakira agusanganira Mana yacu n'ingabo n'icyubahiro nuko nubikore aba bantu babarirwe Mwami Imana kandi amaze kubabarirwa kuko bavuze ngo niyo asanzwe yarakoze n'icyaha akaza imbere yawe
kandi n'indwara y'abafise munezo yikira nuko akaba afise indwara nayo nyene ikire mu izina rya Yesu akaba afise indwara nayo nyene ikire kuko yemeye guca bugufi kwemeye guhindukira kwemeye kugendana n'ijwi ryawe kwemeye kumva ijwi ry'impuhwe abashe gukira mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuvyumvise kandi kubikoze tubisabye twizeye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze cyane, Mana bahezagire abumvise ijwi ry'imburi, hanyuma abarikorera igikorwa Imana irushize kubagira neza. Hanyuma nuko Imana bahezagire umwanya wo kubiganiro canje kuri uyu mugoroba ugarukiye ngaha. Imana bahezagire. Bye bye. Amen. Turabishimira wewe wari kurakurikirana kwino TV yacu kwiza 90 TV. Mwako muraganira na Pastor Damian. Ndibaza yuko imburi mwamaze kuyumva. Imburi Imana iravuga ati nta kintu nzokora ntaburiye ubwoko bwanje, nta kintu nzokora ntakuriye abana banje. Ndibaza yuko imburi yamaze kugera, ndibaza yuko wagize share kugira imburi ibone gushika kuri benshi. Bandanya kudukurikira no kugira share kugira imburi ishike kuri bose kugira ngo azokire abenshi. Nizere yuko cagize ico kibafashije. Mwako murakurikirana kwiza 90 TV. Murakoze kuba mwabanye hafi na utaha ku munsi wa Mungu no kuwa gatandatu haya mango. Mugire ibihe vyiza. Murakoze.